nigeze kumva ikiganiro cy'umujamara kujya mugufi akina amasinema umujamara kujya mugufi kuntu akina amasinema yarakina na FannyLavine yitwa yagikoze kuri kwa Landi Promoter muri Top TV avuga ngo jewe ngo naryamanye na FannyLavine ngo kugira ngo ncengwa gafu kabana urabibona mbo jewe abujya akabazo naciye ngira aho nyene kubera haraho tuja ku mantu zenya ku mashusho media gupondana ariko tuza kwisanga menga twigiza abantu afite ubwenge ariko ubwenge tukaza gusanga undi mwanya bwadusitse ucufata unsigurire umuntu w'umukristo n'umukristo nje ndamuzi n'umukristo yarabatijwe nta n'indwi zibiri ziheza abatijwe ari iminsi myinshi ni nk'amezi nk'abiri abatijwe n'umukristo muzima afise umugore amutaye ingozi agiye ngo gusambana kugira ronka agafuka abana ha muri kuri hakezo werekana ingene ujya mugore ari we muporoso atagira umugabo umugore atagira umugabo wasambanye n'umugore atagira umugabo ariko wowe ufise umugore uravyumva ha mugaca wemeza ngo naberi ngo yaramukubuye akubura nde FannyLavine wabeni yamukubuye na wenyene n'umuntu afise umugore kana wenyene n'umukristo je jana muzi mani kera aberi nuwaya aririmba gospel nukuri je yaramuzi aririmba gospel vy'amasinema natangwe mubona mu sinema yitwa nyimba ari nka paradiso nyimba ibintu nyene vy'amaparadiso ukuntu twage mukoresha ikiganiro ndavyibuka ico gihe yasohoye filme yarose de service kuri YouTube ubona wenyene n'umuntu w'umupapa yaryamanye na wa mukobwa umwe atagira umugabo ari wende FannyLavine uravyumva hama muca mugenda ahantu hose muriko muvuga ati NorasQue n'umusazi yatwaye inzira ya bose inzira ya bose ngo ni FannyLavine ngo kubereka inzira ya bose ngo kwera ngo abantu bafite abagore ngo bamuciyeko uravyumva man cyo umbwira ndiho ndagerageza gutora akayezo hagati y'uwo muntu atagira umugabo n'uwo afise umugore ikijuje cyarico umuntu ataye umugore mu gitanda ndiho ndabwira abantu babiri umwe ataye umugore mu nzu ngozi aramanutse mu gisagara ngo ba agiye kuryamana n'undi mugore atagira umugabo umudivorce hama uri kuratanga akayezo yuko wewe ari uwo muntu muzima umuntu w'igipfu ari ujya dena yavuye ku mugabo ujya atagira umugabo wagiye kandi wasize umugore we wasize umugore mugiye mu gitanda n'undi muntu atagira umugabo uri kuragerageza kwerekana yuko umuntu w'umubegito ari ujya no hagati y'abantu babiri kamugenza umubegito ninde hama babantu nyene bamwe batashaka bamwe bamugwanya kera bamwe batashaka yuko atera imbere akiri umuririmbyi uno munsi nibo birirwa ku mashusho media baponda reka tuve kuri abo umunsi umwe manager entre agenda umuntu w'umupapa mfise umuryango mfise abantu sivyo bavuga ati NorasQue ashobora kuba yagiye mu rukundo na Fanny inzigo man wait gato kugira ngo uravyemera uravyemera je ntavyo nemera je ndemera neza ko urukundo rujaho rushaka ariko je kintu ndiko ndavuga ndashaka twishure bajya abantu niyo mpamvu naguhamagaye bro abana baye abo bavuga neza yuko ashobora kuba yagiye mu rukundo na Fanny kugira ngo amuha amafaranga kuko deni aganye note bro bavuga ibintu bashaka NorasQue aciyumvira kubwira FannyLavine kwa mukunda cyane ndabizi we wari ubizi deni yaraguhanuje nka mutoya wiwe ntiyamanuje wari ubizire mu bwoko bwa gute yarabimbwiye kwa mukunda yarakubwira ati burya rero jewe mugabo petit frère entre nade turasanga ikintu kimwe disanga yiki izitinya ni kuvuga ko shatse kuvuga ijambo mu ngiro kuba yaramukunza acamubwira acagira ko NorasQue yaravyaye urabizi afise umwana FannyLavine afise umwana by the way nubwo yorba NorasQue atavyaye FannyLavine akaba yaravyaye wanashaka bashaka bigicamvyaro mani ni byinshi twipfuza washaka Fanny ashaka bigicamvyaro abatavyara washaka Fanny abaki igicamvyaro abatavyara uravyo washaka NorasQue washaka Fanny Rukundo ruja rushaka washaka Fanny mani mani ntuzo editing vuga ngo navuze ko igicamvyaro FannyLavine nturi igicamvyaro DC uracavyara uravyumva urero umuntu urukundo ruja rushaka NorasQue afise droit yo gukundana nande na FannyLavine ndabesha uko vyo biri kose mani je mfise abagenzi benshi mwisite tuko turatera inkuru nkuko uwo akubwira ngo ati jewe ico mfasha kweri crise inzara ati ico mfasha nkaronka nk'imama ana gishaka kibe ari gikecuru nyene
kijya nyene umugabo ngira ngo umugabo yapfuye nko muri runani ariko kibe gifise cash je no kivumbagura kujya nyene uravyumva akana mwakumvise hama rero umuntu wese namahitamo kandi rero urukundo nago ruja rushaka bro urumva niyo wewe wakunda umukobwa kiri muto ni sawa niyo mpamvu uzosanga hari umuntu yashoboye gufata ku nguvu umwana w'imyaka 3 kandi hariho abamaraya bademire ngakwipafe uravyumva rero umuntu wese agira amahitamo kandi mahitamo y'umuntu nta muntu numwe afite droit yo kwinjira amahitamo y'umuntu FannyLavine NorasQue afise imodoka ya FannyLavine yo tanguza kakana imodoka y'umugore niyagenderamwo gushikino saha kandi ntakosa ririmo afise ukunda umuntu man iyo ukunze umuntu afise imodoka y'umugore agenderamwo inde ya FannyLavine NorasQue ariwe NorasQue sasa bisigura neza yuko rero rega ndagerageza kumva ahubwo ikosa aho riri kugendera mu modoka y'umugore y'umuntu mukundana ikosa riri he NorasQue umugabo wande wa Fanny uramuzi umugabo wande wa Fanny umugabo wande wa FannyLavine ariko rero icatumye ndamurondera uyu ni mutoya wa NorasQue ni mutoya w'umugabo wande wa FannyLavine papa amvyara jewe ife ntare baramuzi cyamamare abademo abamama kubera bose vraiment umugabo ko afise by the way n'umugabo ashobora gutunga abagore barenga 4 afise abagore be yubaho benshi inde papa pana Salom 2024 man je nzozana umugore seriye ariko nugutomo kandi mu vyumve 2024 je ndarongora ndiha umuntu nubwo utazomuzana uzovyare nubwo ntazomuzana uzovyare merci beaucoup Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the press. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. I'm back again. Rero. Hamuda kubwira byinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe nagira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera kumena Airfed Garf. Ni watuma image uyibona imeze neza cyane. Ni watuma sound uyumva imeze Vyishi sana ni muri cha kiganiro tubabwiza ukuri show cha kiganiro kigwa akajyo keza ko kumenya amakuru y'ivyamamare ko kumenya amakuru y'abastari ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute umwaka uraheze nibaze neza yuko hari byinshi wageze ko ibyo utageze ko reka nibaze kuzobishika ko mu mwaka uza. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. Tubabwiza ukuri show number 1 wagwan bro. Take mic bro, ko fresh. Safi sana kaka. Umeze neza cyane man. Fresh. Ashimuite sana. Ashima Imana n'abantu benshi cyane. Bakuzi ba TV uno musi mfise poem nyinshi kabisa urumva neza yuko bwana ntabwo uranyica. Ndi kumwe n'umusaza man kiri gute none? Fresh mukuru wanje gute nawe? Fresh sana man, jemeze good. Sasa imbere ko kwanza tuyagana ibindi cyakubanza umbwire brother hari abantu baradukurikirana batazi mbega yitwa gute bavuga ngo nta mugabo bavuga mu izina bro. Ndashaka ko wivuga abari ko badukurikirana mbega batakuzi witwa gute bro? Nitwa Ntare. Ntare witwa Ntare. Bakuzi ba TV mu vyumve neza ko kantu ukabika ahantu sivyo? Yitwa Ntare. Ntare. Bakuzi ba TV hari impamvu namuhamagaye ngaho bwa Lloyd TV hari byo shaka tuyaga ariko aho kandi shaka ubanza ugafate kwanza yitwa nde man rero ko nitwa Ntare Ntare kabisa Ntare gusa ariko Ntare dufise animero bana tuvuga ngo nitwa Ntare hama gacanye Ntare wa gatanu cyane uvuga ko Ntare wa gatanu yapfuye cyane bavuga ati rero ko atama nimero bampaye kandi iyi nimero nitwa Ntare yindwi ako nako nongeye witwa nde man aragomba nduhishiriza imwe ngo munkoreshe nasandavye
ko ndize maya so radio promoter. Yes ngo yitwa nde? Yitwa Ntare Windwi Ntare Windwi. Umeze fresh none bro. Cyane mugenzi. Kabisa. Umwaka uraheze brother. Anuvuga neza yuko hari byinshi wateguye no mwaka. Bega ibyo utageze ko wifuza kugera ko byari bihe bro. Muri no mwaka novuga ugiye guhera novuga usigaje iminsi itarimo na desomen. Itarimo ni iminsi. No antuka novuga yuko ivyo nabana rapanze no mwaka wanje ivyo napanje byose byarakunze. Kubera umva. Ivyo wapanze mu no mwaka byose byarapanze ibintu ndabishiraho n'igihe. Rero umva uko igihe cyagiye kirahera nuko nibintu agenda panga byose byagiye biragenda neza. Ivyo ibuka washitse ko wari wifuza imbere y'ibindi nibi ugatse kabisa ikintu naragishitseko kandi nico nifuza ko kiza imbere ya byose kandi naragishitseko cari nk'ikihe bro? Impemu kuba deno kiri muzima. Umujama ari no mu mana ukuntu man ntaye bana n'umukozi w'Imana nibituganye ndi umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana ariko twese turabana b'Imana bro. Kese turabana b'Imana. Hariho abantu b'Imana n'abana b'Imana. Hari abantu b'Imana n'abana b'Imana. Then abantu b'Imana bitandukaniye n'abana b'Imana. Bibiliya ikivuga ati abamwakiriye bose no habo bace gucika abana b'Imana ariko bamwakiriye gusa. Utamwakiriye n'uri umwana w'Imana, uri umuntu w'Imana. Ni kuvuga abamwakiriye nibo bana b'Imana. Baho gasha gucika abana b'Imana. Ni kuvuga abanyavyaha. Sabuze umunyavyaha. Uwamwakiriye gusa. Bisigura yuko n'umunyavyaha ushaka kwakira Kristo mwami n'umukiza, umwana w'Imana. Akajambo kamubwira abantu bakiriye Imana naka. Mbo bagume kuco bakiriye ntihagire ubatwara igitsibo cyawo. Yego. Akobwira batakiriye Imana nabo. Nari bamwakire. Bible jaturja muri Bibiliya ati ufise umwana afise ubuzima. Mwende majambo utagira umwana nta buzima agira. Rero ko ugenda atagira ubuzima ufuma uhitamwe kugira ubuzima vrema. Mbega notumira umuntu ataramwakira kumwakira. Kabisa. Abakuzi ba TV and kumwe na Ntare City. Siko bivuze bro. Ndi kumwe na Ntare City ndibaza neza yuko biratahurisa ariko rero hari abantu bace bazati mbega Ntare City. Niryo zina ry'abavyeyi by'ukuri mbega niryo wiyise mbega Ntare City then cyavuye he ryaje gute man? Ntare City nuko yuko twebwe tuva muri famille y'umupapa yitwa Ntare. Ntare Juventino. Rero umva twese abana biwe kibitse bakubwa gusa ko abahungu gusa bose bitwa Bantare. Abahungu bose bitwa Bantare, abahungu batatari Bantare. Bisigura ko muri Intare. Intare zikaze. Zijya bakuzi ba TV. Then Intare bavuze Intare n'igikoko gikaze. Atari bwa bwana. N'umwami w'ibikoko, umwami w'ishamba. Bavuze Intare no kuvuga umwami w'aba. Then umuntu hayinze yitwa Intare. Then abakaze. Mbega mukaze gute then? Mukugwana. Mugushwana. Ugeni dukaze kurondera inoti. Ari n'abarundi bavuze ngo bugizina n'iryo muntu. Nindi Ntare. Ntare twebwe ntiduhagaze cyane mu gukara duhagaze cyane mu gukomera. Turakomeye. Mukugwana. Oya. Umuntu wese akomeye ntagwana. Then ukomeye gute rero then turakomeye tu. Kuko abantu benshi bazi yuko umuntu akomeye ari wa muntu ni pumpu ni ngumu ni migere na. Sasa twebwe turakomeye ariko ntitugwana. Murakomeye ariko ntimugwana. Wagwana. Ntare City. Meze neza bro. Ko naswaga man. Uko naswaga bro. Uko naswaga lakini bro. Asante sana. Ndabwiza abantu bose aho bari man. Ntare izo nzi ni zibiri. Hariho mutoyi wanje na mukuru wanje. Mutoyi wawe yitwa Ntare combien? Mutoyi wanje umva ko yacabe y'umunani. Mukuru wanje ari Ntare ya gatandatu. Mutoyi Ntare y'umunani, mukuru Ntare ya gatandatu. Ntare 6. Kaduhere kuri Ntare 6. Ntare 6. Ntare 6 mahoro. Duhere kuri Ntare, dusuye kuri Ntare 8. Ntare 8 na telefone ndamugurira nzoyimugurira kweri mutoyi wanje. Afite imyaka mike cyane. Abura telefone Ntare 8. Ariko nibaze basi. Hari gero nk'umuntu amuvumbisha kana kwa ganiro mani ebana. Mukubite wagwana mani. Bless up. Wipfuriza umwaka mushasha mane rega wagwana mene. Umwaka mushasha bose bategezwa kushikamwo rega twebwe imyaka yo gupfa ntayo turakwiza. Hajya gupfa ni ku myaka twebwe imyaka yo gupfa ntayo turakwiza. Umwaka mushasha bazoshikayo. Yes bakuzi ba TV no bweneze yikore nkuko wavyumvise ati hariho Ntare 6 hariho Ntare 7 hariho na Ntare 8. Bisikura ko yatubwiye ati twese twavuye ku muntu yitwa Ntare. Ni handi bavuga ati isase riva ku cumu. Urumva neza yuko rero
Sasa riva kucuma man. Papa abagore afise no canda bagira kamugenda. Yo. Sasa riva kucuma. Nare. Ngo papa. Sasa riva kucuma. Papa abagore benshi man. We man reka kwihuti bakozi ba TV. Nareke kwihutisha ibintu. Ngo papa abagore benshi. Egereza micro man. Afise abagore benshi. Inde. Papa. Papa amvyara jewe ife ntare baramuzi. Chama mali. Afise abademo n'abamama kubera bose yaraba bose vraiment umugabo akomeye. Afise by the way n'umugabo ashobora gutunga abagore barenga 4. Afise abagore be? Yubaho benshi. Inde. Papa pana Saro. Ntare Juve ntare gusa sasa niriva kucuma. Kubera iki? Sasa kubera iki itava kucuma kandi ari wo mugani w'abarundi twavutse twumva yuko isasa riva kucuma. Migani y'abarundi je sindaye. Gute rero upinga imigani y'abarundi? Kubera ko abo niyo bavuga ko isasa riva kucuma, sasa niriva kucuma. Riva kucuma nivyo, sivyo. Ariko niyo twagenda mu bintu vya buntu, vya muntu. Jo mugani shobora kusigura uko. Kuko hari umuntu ushaka gusanga ava maybe muri family y'ibipfu ashaka guca bigipfu sivyo hari nundi muntu ava mu muryango usanga bari talented cyane ugasanga baraciye n'ubwenge cyane ariko ugasanga ni rofu ni denge dengeres urumva ko isase rutaba uvuze uko kuntu ucumenga wewe ugasanga ni dengeres denge urazi sharije babwiye ngo uri denge Guri deng numva gusa ko kivuye mu kidenge ari antu ngo nguri kintu kitagira ide ngo deng bwenge na cyo nikigira ikinigi hare seti wagwana kana kwifuriza umwaka mushasha mani nubwo mbona abantu zo ushike mumeze fresh entre turonkemwe nk'ibibondo zo yaranje vuba no mwaka mani jenzo zana umugore nzozana kubatabizi by the way jenzo zana umugore muri 2000 umwaka tugiyemo 2024 mani jenzo zana umugore seriye ariko nugutomuza kandi mu vyumve 2024 genda rongora ndiha umuntu nubwo utazomuzana uzovyare nubwo ntazomuzana uzovyare merci beaucoup Agise bakuzi ba TV novuga neza yuko rero icyatumye ndamurontera nico tugire dutangure kuyaga nkuko yabikubwiye ni ntare seti mukuru wiwe ninde ntare sisi muramuzi nawe bazi bamwitwa umenyera he nawe bamwitwa nawe muzi ntare sisi bamwita ntawo baza ariko reka genda muvuge kuko genda muzi vuga ivyo nawe ko na mikro yakije kugira bamwita ntare sisi ni NorasQue umugabo wande wa Fanny uramuzi umugabo wande wa Fanny umugabo wande wa FannyLavine ariko rero icyatumye ndamurondera uyu ni mutoya wa NorasQue ni mutoya w'umugabo wande wa FannyLavine ubu rero ikiganiro kiratanguye bro kwanza wewe kwanza gato mufaniki na FannyLavine imberse bivuge bro numugore ndashaka uvuge cyane Fanny kuna dusikia numusheri wa wait gato mufaniki na FannyLavine niwe musheri wenyine na mukuru wanje niwe musheri wa mukuru wanje ari we NorasQue sasa rero shaka dusuye inyuma gatoya wewe wamenye ryari ko NorasQue akundana na FannyLavine batarakundana ushatse kuvuga akivyimvira kubimubwira narabimenye inde acyumvira kuvuga Fanny abwira NorasQue NorasQue baramani urumva gutangiye kugusuzugurana ndoya niko ndabaza man NorasQue acyumvira kubwira FannyLavine kwa mukunda jana ndabizi we warubizi then yaraguhanuje nka mutoya wiwe ntiyamanuje warubizire mu bwoko bwa gute yarabimbwiye kwa mukunda yarakubwira ati burya rero jewe mugabo petit frère entre tenade turasanga ikintu kimwe disanga yiki izitinya ni kuvuga ko shatse kuvuga ijambo mu ngiro kuba yaramukunda acamubwira acagira ko sasa amaze kugira kwa mukunda FannyLavine nka mutoya wiwe wavyakiriye gute mbo twebwe nta numwe afatira ingingo uwundi nabwiye ko papa wanje afite abagore benshi harabo yazanyije nkiri umwana hari nabo yazanyije we nkuze ariko kujya tebo tuyigira dufatirana ingingo sinari kumufatira ingingo ati burya ati ntuzana umugore oya uzanye mudemu fresh
Romba rero na NorasQue sinigeze namufatira ingingo hama maze kubona yamuzanye tu cyo nkora no kumushigikira. Sasa rero novuga neza yuko hari abantu bariko baradija NorasQue. Ati rero bamujija gute bakoze ba TV impamvu nahamagaye mutoya wiwe ngaha ndashaka yuko ukuri tugushira ahabona. Hari abantu ko baramujija ngo ntiyotwarana n'umuntu yavyaye sivyo? Ndiko ndavuga guco FannyLavine murabizi arafise abana sivyo? FannyLavine yarigeze kubaka urugo. Urabizi kandi bose barabizi, niyo mpamvu ndiko ndanavuga ko bose barabizi. Nawe nyene yaravyivugira ku ma interview yagiye akora amwamwe namwe akavuga neza yuko akavuga bimwe mu vyatumye atandukana nuwo babanye then uwo mugabo bahuze bubakanye. Navuga neza yuko kubivugira rero ngaha nuko nawe yavyivugira imbere yitangazamakuru. Aravyemera cyane niyo mpamvu naje kubivuga atabwo babinteye kuko nawe nyene ubwi waravyemera kandi akavyivugira kandi arashye n'abana yavye ku giti stage stage ko yaratagira umugabo niyo vyatagira umugabo. Sasa rero brother sasa nkamutuye wa NorasQue wakiriye gute kuba NorasQue ari mu rukundo ndavyita umufiyemere cyangwa iko ushaka arika oya reka tubyite n'umuntu yavyaye sawa. NorasQue yaravyaye urabizi afise umwana FannyLavine afise umwana. By the way nubwo yorba NorasQue atavyaye FannyLavine akaba yaravyaye wanashaka bigicamvyaro mani ni byinshi twipfuza washaka Fanny ashaka bigicamvyaro abatavyara washaka Fanny abaki igicamvyaro abatavyara ravyo washaka NorasQue washaka Fanny Rukundo rushaka washaka Fanny mani none ibyo ni ibintu bihari umuntu aravyara afite kubigicamvyaro sikosa. Iyo umuntu amaze gushika mu zabukuru haragira hatabakivyara ese utabantu baba mama bobo bacimvyaro hakiri kare cyane. Rero urumva nubwo bari gicamvyaro jewe kweri ndafisa abagenzi benshi bama kujya muri ngora tele bari gicamvyaro nubwo bari gicamvyaro sinavuze natanze akaroriro inde FannyLavine nubwo bari gicamvyaro man ntuzo editing vuga ngo navuze ko ari gicamvyaro FannyLavine nturi gicamvyaro DC uracavyara uravyumva. Urero umuntu urukundo ruja rushaka NorasQue afise droit yo gukundana nande na FannyLavine ndabesha uko vyo biri kose man James abagenzi benshi mwisite tuko turatera inkuru nkuko uwo akubwira ngo ati jewe ico mfasha kweri krize inzara ati ico mfasha nkaronka nki mama anagishaka kibe ari gikecuru nyene kijya nyene umugabo ngira ngo umugabo yapfuye nko muri runande ariko kibe gifise cash je no kivumbagura kujya nyene ukana mwakumvise hama rero umuntu wese namahitamo kandi rero urukundo nago ruja rushaka bro urumva niyo wewe wakunda umukobwa kiri muto ni sawa. Niyo mpamvu uzosanga hari umuntu yashoboye gufata ku nguvu umwana w'imyaka 3 kandi hariho abamara yabademire ngakwipafe uravyumva. Rero umuntu wese agira amahitamo kandi mahitamo y'umuntu nta muntu numwe afite droit yo kwinjira amahitamo y'umuntu uravyumva kuko radio nyimba warashoye mu myaka iheze harahandi hantu woba waraciye si ngombwa tuhavuge uravyumva. Ariko no munsi uri muri Roy TV maybe Roy TV irashaka yashimye experience cyangwa igashima ikindi kintu runaka ariko handi hantu woba waraciye batigeze babona kabisa urumva. Rero urumva ntibazoca baza babwire ababoss ati ujya mu jamati twebwi wacu turikomenga twamufata izuri ariko ngaha mukaba mumufata umuntu w'agaciro urumva. Umuntu wese afite amahitamo yiwe by the way. Sasa tukiri ngaho nyene brother hari jambo uvuze ati je harabajama duteramana bama bambwira yuko naho boro nko mu mama yavyaye incuri jana bamutwara kubera iki kesh. Hari abashe baza ati mbega NorasQue nawe yoba yakundanye na FannyLavine kubera cash kuko nibutse hari abantu bambwiye ati NorasQue uno munsi niwe atwara umuduga wa Fanny ubutunzi bw'abantu kenshi NorasQue bamuzi. NorasQue nawe nyene yari umuntu then ari simple wait gato abantu gakosora ndiko ndavuga ku bintu then n'umuntu wasanga nawe nyene hari karatigita kurondera ibiganiro mu tubisi you know yibereye aha nyene yiporeje kuri street ukuvuga ariko uno munsi ntago akiboneka hano yaboneka bisigura neza yuko hari ikintu
yungutse kuba yaragiye mu rukundo na Fanny hari ikintu vyamwongoye mwimba muvyibuka neza NorasQue naho nyine yahora ari umenyesha amakuru ariko no musi ntakibikora bisigura neza yuko hari ikintu yungutse cyatumye bijya byose abihagarika mbega ushatse kuvuga neza ko NorasQue nawe yoba yakundanye na Fanny kubera amafaranga kuko ugiye kuraba NorasQue uno munsi na NorasQue mu misi heze abantu babiri bazureke wait gatoya reka nunjaniranye abantu babiri reka ndakwishira ibyo ushaka right FannyLavine NorasQue afise imodoka ya FannyLavine yo tanguza kakana imodoka y'umugore niyo agenderamwo gushikino saha kandi ntako saririmba afise ukunda umuntu man iyo ukunze umuntu afise imodoka y'umugore agenderamwo inde ya FannyLavine NorasQue ariwe NorasQue sasa bisigura neza yuko rero rega ndagerageza kumva ahubwo ikosa aho riri kugendera mu modoka y'umugore y'umuntu mukundana ikosa riri hehe kubera numvise umenga je man je ndakutera inkuru ino entertainment yacu vraiment izotutera inzara kenshi izodutera inzara mugabo wait gato rero ni kuvuga je bintu ndiko ndavuga hari abantu benshi bamujudginga mu bwo buryo bavuga ati NorasQue ashobora kuba yagiye mu rukundo na Fanny inzigo man wait gato kugira ngo uravyemera uravyemera je ntavyo nemera je ndemera neza ko urukundo rujaho rushaka ariko je kintu ndiko ndavuga ndashaka twishure bajya abantu niyo mpamvu naguhamagaye bro abana baye abo bavuga neza ko ashobora kuba yagiye mu rukundo na Fanny kugira ngo amuha amafaranga kuko then aganye note bavuga ibintu bashaka man je urazi wewe muzi NorasQue ari umuriri wewe urazi NorasQue ari umumenyesha amakuru sinzi ko muzi ari umuririmbyi cyenda muzi man NorasQue yatanguye kuririmba 2010 uravyumva ari umuririmbyi apambana 2015 yasigaye ari umuririmbyi wa gospel cyenda muzi karere aba press mushinga avumye ntuzenya mu Flavor group ya mu Flavor bampromotingira muri home Flavor uravyumva ku radio yarapambanye maradio akayendaye ko kirasehema ariko ntiyakarvenye kumenyekana muzi sigura ko abarundi mwebwe murabamesha mukunda agapfa dukunda agapfa kubera uno munsi kuba ashoboye gutobora basararose mande kagenda kubwiza ukuri FannyLavine ni brand uravyumva kuba ari brand novuga yuko no kuri NorasQue yabaye inzira nyayo yukumenywa n'abantu benshi cyane mu mwanya muto uravyumva cyane kubera ari kumwe n'iki na brand hama babantu nyene bamwe batashaka bamwe bamugwanya ke bamwe batashaka yuko atera imbere akiri umuririmbyi uno munsi nibo biba ku mashusho media bapona reka tuve kuri abo umunsi umwe manager entre agenda umuntu w'umupapa mfise umuryango mfise abantu sivyo nigeze kumva ikiganiro c'umujamara kujya mugufi akina amasinema njama kujya mugufi kuntu akina amasinema yarakina na FannyLavine yitwa yagikoze kuri kwa Landi Promoter muri Top TV avuga ngo jewe ngo naryamanye na FannyLavine ngo kugira ngo ncengwa gafu kabana urabyumva mbo jewe abujya akabazo nacengira aho nyene kubera haraho tuja ku mantu uzenya ku mashusho media gupondana ariko tuza kwisanga menga twigiza abantu afise ubwenge ariko ubwenge tukaza gusanga ubundi mwanya bwadusitse cufata nsigurire umuntu w'umukristo n'umukristo ngenda muzi n'umukristo yarabatijwe nta n'indwi zibiri ziheza abatijwe ari iminsi myinshi n'inkamezi nk'abiri abatijwe n'umukristo muzima afise umugore amutaye ingozi agiye ngo gusambana kugira ronka agafuka abana amuri kuri hakezo werekana ingene ujya mugore ari we muporoso atagira umugabo umugore atagira umugabo wasambanye n'umugore atagira umugabo ariko ufise umugore uravyumva mugaca wemeza ngo naberi ngo yaramukubuye akubura nde FannyLavine wabene yamukubuye na wenyene n'umuntu afise umugore kana wenyene n'umukristo je jana muzi mani kera aberi niwaya aririmba gospel nukuri je yana muzarimba gospel vya masinema natamwe mubona mu sinema yitwa nyimba ari paradiso nyimba ari ibintu nyene vya paradiso kuntu twage mukoresha ikiganiro ndavyibuka ico gihe yasohoye filme yarose desanges kuri YouTube wona wenyene n'umuntu w'umupapa yajyamanye na wa mukobwa umwe atagira umugabo ari wende FannyLavine uravyumva hama muca mugenda ahantu hose muriko muvuga ati NorasQue n'umusazi yatwaye inzira ya bose inzira ya bose ngo ni ngo FannyLavine ngo kubereka inzira ya bose ngo kubera ngo abantu bafite abagore ngo bamuciyeko uravyumva man
je cumbwira ndiho ndagerageza gutora rezo hagati y'uwo muntu atagira umugabo n'uwo afise umugore ikijuje cyarico umuntu ataye umugore mu gitanda ndiho ndabwira abantu babiri umwe ataye umugore mu nzu Ngozi aramanutse mu gisagara ngo ba agiye kuryamana n'undi mugore atagira umugabo w'umudivorce hama uriko uratanga rezo yuko wewe ari uwo muntu muzima umuntu w'igipfu ari ujya dena yavuye ku mugabo ujya atagira umugabo wagiye kandi wasize umugore we wasize umugore mugiye mu gitanda n'undi muntu atagira umugabo uriko uragerageza kwerekana yuko umuntu w'umubegito ari ujya no hagati y'abantu babiri kamugenza umubegito ninde wasize umugore mu nzu je niko ndavyumva wasize umugore mu nzu kubera ko nyimba ugenda kurondera agafuka umwana ugata umugore mu nzu bisigura ko n'umugore na wenyene atumugabo mu nzu agenda kurondera agafuka abana mani majambo sinzo kwigera nizera yuko ubuzima bwo zoshobora kugira nzohora yuko wahawe n'abagore baravyumva mani ifo ko tutaza turizera cyane cyane ibiva ku bandi bantu NorasQue yarakunze ujya mukobwa amukunze kubera n'umugabo umugabo c'est droit yuko n'umugore mani yakunze umuntu kumubwira yuko mukunda n'ibisanzwe baravyumva si mpeni bayuriye inzu men yaramubwiye ati je ndagukunda hama umujya mudamu aravuga ati je vraiment nta mugabo mfise ari divorce je nta kibazo mfise ngo twibanire nyakuba hama bariko bategura ubukwe twebwe nk'umuryango turabihamya muhira twebwe tuvuga ku gatumba mani tuvuga hano bitwa mu giheta kandi aboro twebwe tuva mani nimbari sana hajya kubwira NorasQue hajya ko ubwira NorasQue ave kuri FannyLavine of Umurasa hajya ako ubwira NorasQue ave kuri FannyLavine of Umurasa bivugura abahariya hajya radio of Umurasa urazi bivuga hajya naco ndabisubira oya hajya no ubwira NorasQue ave kuri FannyLavine ave umuntu akunda kubera mukunda wotuma of Umurasa rusoro ajya n'ijoro itwara kubera aramukunda mugabo umujene asigaye ameze neza manje twarahuye ryari mu kaduga ebane rega afise umuntu amwitaho arafise umuntu amukunda yari yarahuye n'ibisuma biramshavya grand frère pole sana mkubwa yangu manu uteseka gahovyo yaratesese manu ujya mujama ura ndabakubwira reka oya twende twende man uri ndawumva bamesha yatesetse gute rero yaratesetse yahangayitse gute n'abamesha bashatse kumwica bande abakobwa NorasQue abakobwa hari wa gatandatu we NorasQue 2015 uzobaze witwa DJ Rafa ico DJ Rafa no manager wa Natasha canke uzobaze inge twumve Rafa canke uzobaze ya Mipro yarafise ikiganiro cyitwa Ambiance Love uzomubaza ati uribuka NorasQue muri 2015 nabazokubwira NorasQue manu ujya mujama yararutse amahirwe cyane yukuronka abakobwa akabizera ariko bakamubabaza uravyumva kandi ujya mujama tubingere tumeze man nituri njyaje umuntu tumukunda turamukunda ntiwogira isoni zo gupibrira umuntu pempo twe bameze kose umukunda uramukunda nta wundi muntu numwe ahari yoshaka kugufatira ingingo umukunda uramukunda setu uravyumva rero kujya kuboro wewe yashobora kuza arafata bajya uwo mukobwa nimba bashoboye yashoboye kumwizera akamukunda akamuposta ku ma platform yiwe yose bacabona umenga mu gihe bovana nta wundi mukobwa yashobora kuronka kubera byo bakobwa akenshi barabifatira kuko umukobwa abonye kumenga umuhungu aramukunda cyane acabona umenga ujya muhungu ni mutwaro kuri we ariko aramudabwa ati pole sana na pole miyazi batosha Maria yarize yarishuwe man yarishuwe ari mu nyishu sasa tukiri ngaho nyene wavuze ko NorasQue yabyaye mbega umugore bavyaranye nawe uramuzi wait gato nero ntavuze ko yavyaye NorasQue yaravyaye siko bavyaranye ntumuzi je ntawonze yo urabesha je ntawonze uramuzi NorasQue yavyaranye n'umukobwa yavyaranye na Kesi babana na Kesi uyu aramuzi je twarabana uyu mujama uyu radio ahantu yakorera je nahantu nakorera twakorera ahantu hamwe twatonda ku kazi kamwe kandi kuri ako kazi nyene ubona deje niho yabo je nakora kwa Akesi sivyo nakora muri umugore wa Akesi je nakora muri waka sivyo mwaji njyana deje atetse ujya mukobwa yateka ingi ego ujya nyene bavyaranye nande na NorasQue umwana yitwa Nazi ariwe mugore wande wa Akesi ega Akesi na NorasQue kamyara bagenzi bamye basangira oya kamyara bagenzi bahuzwa n'iki rero bahujwe na Vyishi cyane bahuzwa n'iki
bahujwe na Vyishi man yego ivyo bivuga ngo abana ntibahuza man n'abavukana baratemana ivyo ni ibintu twama twabonye akenshi n'umwana umwana nase baricana bro apana kuvuga ngo ivyo vyo kudahuza mani ni kamere n'abantu barabaye ibikoko hari umuntu usanga mu buzima bwiwe atamahoro yigera ashaka nta muntu umwe ashaka amahoro nta muntu ashaka ko amahoro umuntu ari we wese nubwo urumva birinze bishikanye bakabana fo maybe n'umuntu ni wa mutima mubi nyene uburoza hugaragarira sino abarakamana bro nibaza nta muntu umwe mushasha baho man hari abantu usanga badasangiye abavyeyi ko bagakunda bakanabafashanya kandi basangiye umuvyeyi n'abantu bambere batarakwiye guhuza banashaka keretse abo usanga atanico bahuriyeko uravyumva ugasanga basangiye umuvyeyi umwe ariko ugasanga barahuza rero ibyo wonye ntibikwiriye vema kuvuga yuko ngo abana ngo badasangiye ngo bavyeyi ngo nta mwumvikana biramaze gushika ukabona FannyLavine na NorasQue aho bari denari babiri nabo nababonye wabonye gute abaryohewe cyane gose imbere ko turangiza ndashaka ugira akajambo wipfuriza NorasQue na FannyLavine nk'uyu mwaka wa 2024 tugiye gutangura rugume rusosa gusa mwubake koko nyene merci beaucoup bro thank you so much wewe sasa mwubake muteti ya burofa ntare seti ntare yindwi wasi wagwan man thank you so much brother thank you so much you're welcome bro yes bakuzi ba TV reka ndagushimire cyane wowe kwikiranye kino kiganiro ntiwibagire gukora subscribe kuri TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news kuri kamera bari kumena Alfred Calf niyo yatumye image ubona imeze neza cyane niyo yatumye sound uyumva imeze fresh sana. My name is Radio, this Loy TV. We love you so much. Blaze man. Wagwa.